Good morning everyone, yamboneza mwese. Video y'uno munsi itanguriye ngaha za kubereka neza. Tubandanye deuxième partie, on va continuer turaza kubandanya deuxième partie y'ivyo nariko ndavuga muri video yo munsi. Kubatanze nitwa Audrey Muco w'Intore, ukaba utaragira s'abonner cyangwa subscribe, il faut cliquer sur s'abonner. Hamuzura partager izi video parce que on partage tutanga ama information kugira amenye abantu twungurana ubwenge en general harimo no gufashanya. Uno munsi rero video tuje kwibandanyiriza ngaha vi nziza, ahantu hasasuye, ahantu hameze neza, ukaba wifuza kuza kuba ngaha sapeto kute ama miliyoni makeya, ukaba kuza kuba ngaha naho nibisanzwe, mugabo uvyifuza na miliyoni makeya cankwe ama 100,000 makeya kugira ushobore kuza kuba ngaha muri ya Montebello. Vous pouvez voir très super belle vie ici à Montebello. Niho tuje gufatira video yacu tukaza kuza kubandanya ivyo twariko turavugana la fois passée. Turiko turavuga kuvyerekeye kugura inzu, hama mu vyo twariko turavuga vyari vyerekeye kugura inzu. Twariko turavuga, twari tugeze ibintu utegereza gukonsidera, ibintu ushobora gukonsidera kugira ushobore kugura inzu. Alors twari twasiguye ngene mushobora kuraba ngene mwogura inzu, ibintu mushobora gukonsidera, ngene mugira ama financial analysis yanyu, ngene mushobora kuraba ama cote de crédit yanyu. Hama cha dushika hano hari twari twageze mwashobora kuronka depot muriko mwarabaye prix approuvé. Cha turavuga tuti aha rero ubugeze kuri etape y'ikintu cambere primordiale ushobora kuraba uri kuragura inzu, ikintu bita location. Tell me your location. Rero ni ikintu kiri très important, ni ikintu kiri primordiale uri kuragura inzu. Ukaba utaravye video ya mbere, urashobora kuja ngaha munsi ukayiraba, ugasubira ukiyungura ubwenge, ugasubira ukaraba ivyo tweko turavuga, kubera urunuru rukurikirana rw'iyo video ya mbere iza kubandanya ibigisha ibabwira exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, twungurana ubwenge. Alors tweko turavuga rero ati ikintu cambere utegereza kuraba uri kuragura inzu ni location. Très important iri kuragura inzu, iri très important uri kuraraba aho ushobora kuzogura iyo asset yawe, ahantu uzokika umusaya, kubera location muri kazoza iradetermina tout ce que ingene inzu izoduga agaciro, iradetermina ingene uzogira imibereho myiza, ukinjoyinga iyo asset yawe uzoba wamaze kugura, mbese ukavyaza n'umusaruro mu vyo iyo asset yawe izokumarira muri kazoza. Alors ikintu ca kabiri rero twashatse gukonsidera, abantu benshi barashobora kucinyora iyo uri kuragura inzu. Rero ifo kuraba ama features, ifo kuraba ibintu ukeneye, ifo kuraba les features. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Je suis en train de prendre une vidéo YouTube. Ouais. Parfait, merci. Alors c'est ça, location rero ukaraba. Je m'excuse, hari umuntu yararenganye, nico gituma yaraje kundamutsa nibaza ko ajejwe a maintenance y'ibi bintu. Hama uri kuraraba rero keshi ikindi kintu abantu batangura baza kuraba kugira making sure yuko iyo nzu yawe imeze neza. Hariho ama features inzu yawe ifise ibiki. Ivyo rero kugira ubidetermine uronke professionnellement ivyo uri kurarondera, ifo inspection. Mwabantu hariho amafaranga ya inspection utegereza kuriha. Tu payes à peu près $500 canadiens kugira bakugire inspection professionnelle y'iyo nzu yawe. Kuko abantu benshi bavuga ati nkeneye inzu ifise sous-sol, nkeneye ivyumba bitatu, nkeneye garage, nkeneye jardin imbere, nkeneye jardin inyuma, nkeneye. Donc ivyo bintu vyose ubukeneye muri iyo nzu wamaze kudetermina location, il faut ko haza umuntu w'umuprofessionnel avyaprouva kw'iyo nzu ibifise, ukemera ukariha ayo mahera yandi extra, namba ari $500, namba ari $600, namba ari $700, ukamakinga sure yuko ama features iyo nzu yawe ikeneye arimwo akwiye kandi en bonne condition
professionnellement. Ico rero c'est très important. Ntuzokwigera ugisimba uvuga ngo ndashobora kugenda ngo nkirabira inzu jeje nyene ngo nkapresya. Hari ibintu vyinshi biba biri hidden udashobora kumenya utari mu professionnel ngo winjire mu structure y'inzu nk'imigaga ibiri ku ma fondation par exemple. Tu vas jamais savoir ça. Ntuzokwigera ubimenya utaronse umuprofessionnel aja kugira inspection kugira ayo ma features yawe y'inzu abe ameze neza. Alors twavuze location, twavuze ko wagiye kugirisha inspection kugira features zawe z'inzu. Voilà, turiko turavuga rero umaze kugirisha inspection y'inzu yiwawe ukamakinga sure yuko ibintu vyose bimeze neza, wamakinze sure yuko ama features y'inzu yawe ameze neza, ivyo wifuza birimo exactement. Twababwiye yuko il faut pas yuko umuntu usimba inspection y'inzu. Il faut pas yuko usimba inspection y'inzu, c'est très important. Hama ukaraba aho hantu uri, ikindi ikintu utegeze kuraba aho hantu uri, eske hariho ibintu umuntu akenera mu buzima bwa misi yose. Ibintu umuntu rero akenera mu buzima bwa misi yose ni nk'amashuri, uzokenera ko abana bawe baja ku ishuri, uzokenera kuja kugira grocery shopping, uzokenera kuja gusuma, ukaraba ati mall ya mbere inyegereye iri ya combien de minutes, ukaraba ati nk'ubu noshaka kuja gusuma bifata urugendo rungana gute, ukaraba yuko hari du centre de marché duhari tuhegereye. Donc ukevariwa aho hantu ugomba kugura inzu, hari umukuvuga wabaravye location, waravye ama features y'inzu, wagize ama inspection kwiye, ahasigaye ucuraba yuko hariho utuntu amenities, batwita utuntu amenity tuba turi aux alentours tuzotuma mu mibereho yawe aho hantu waguze inzu bigenda neza. Alors hari ikintu ntashoboye kubabwira neza uri kuragira pre-approval. Muriko uragira pre-approval nsubiye inyuma gatoya, il faut kuraba le taux d'intérêt. Il faut kuraba taux d'intérêt ukavuga ati est-ce que c'est compétitif? C'est compétitif le taux d'intérêt naronse, ntiwihute wige l'économie, parce que kugura inzu sugutangurana, kugura inzu sugutangurana ngo uvuge ngo urumva ngo jewe ngo nyarutse ngo mu mwaka umwe mu myaka ibiri nzobe naguze inzu. Il faut pas courir, il faut plutôt courir avec le marché. Ukaraba ni hehe uronka deal nziza, ni hehe bizogufavoriza kuronka deal nziza ugomba kugura iyo nzu yiwawe. Voilà, nivyo rero turiko turababwira no munsi. Iya partie ya kabiri iza gukurikira ijya video twari twakoze yindi kuri partie ya mbere, kugira tubigishe tumenyekanishe ingene ibintu vyose mwaba mukeneye kugira mushobore kugura inzu. Kuko hari abantu benshi baza batubaza ati none bimeze gute. Abantu benshi rero ahantu bakunda gustruggling la ni question financière. Uri kuragira analyse financière ugasanga ari ibintu vyinshi utegeza gu clearinga, mugabe ikintu kiri très important à part ibindi babwiye, izi information zose ndabahaye ushobora kuzikorera ko ukamakinga sure yuko vyose bimeze neza. C'est sûr et certain yuko uzoba ufise uzoba successful uri kuragura inzu yiwawe. Ikindi kintu naco kiri très important, fata yuko waguze inzu umakinga sure ko ufise amahera ari extra saved de côté. Aya mafaranga ari extra umakinga sure yuko azogufasha amafaranga ari extra turiko turavuga, umakinga sure yuko uzoba uyafise à côté ku buryo bizogufasha kujera amadepense yandi azoza muri kazoza. Parce que umaze kugura inzu hari ikintu bita taxe de bienvenue, baragukubita amafaranga y'ama taxe de bienvenue, ugasanga ni nk'amafaranga bivanye naho uri, bivanye n'inzu ingana, ugasanga baragukubise taxe de bienvenue nk'iya $4,000 $5,000 denku nka un mois après waguze inzu. Hariho ni nko kuguha ugwinjizo umaze kugura inzu un mois après baca bakubwira ati taxe de bienvenue, cyangwa 3 mois après ahantu hari très busy nka za Ottawa, Montréal et tout ça. Taxe de bienvenue uzibona aza muri mail ati tu dois payer ça. Hama ukamakinga sure yuko iyo nzu uguze umupropriétaire yaheruka ataraheranya amataxe, aheranye naho mukaraba ngene mugira transaction kugira musubizanye cyangwa uyishure cyangwa umusubize, parce que vyose birafasha. Urumva iyo taxe de bienvenue rero iri très important, il faut ko ufise amahera de côté kugira uyirihe. Taxe de bienvenue havuye haca haza izindi taxe municipale. Taxe municipale rero zifashiki
ni ukuvuga ngaha anye sosiyete ngene yubatse ubutaka ntibuba ari ubw'iwawe ku bisanzwe ni nk'uko tuba turiko turarentinga ubutaka bwa Canada taxe municipale inzu uba ufise droit yo kuyigurisha bari iwawe mugabo isi iyo nzu yubatse ko turayiriha shakane nizo bita rero ama taxe municipale watusanga ça varie autour de 3500 par an kuduga gushika kuri $11,000 bivanya n'inzu ufise urumva non seulement uraguza inzu ugiye kuriha ama mortgage ugiye kuriha ama dépenses ugiye kuriha ama taxes scolaires ugiye kuriha ama taxes de bienvenue ugiye kuriha ama taxes municipales nico gituma ndababwira yuko uburyo bwiza bwo gutunga ngaha muri Canada c'est pas seulement kugura inzu hari ibindi bintu byinshi ushobora gukora hama ugatunganirwa utaguze inzu icyiza rero cyo kugura inzu nuko uyiguza ahantu heza hari location nuko ishobora kuduga agaciro hama ukora nka agaprofit mu mwanya muto ugasanga nk'inzu waguze uyu mwaka après 2 ans iramaze kunguka ibihumbi 150 amajana 200 voire même $300 et beaucoup plus $300,000 et beaucoup plus donc nico ciza ugasanga rero urungutse ako gaprofit ukagatora ukagakoresha ibindi bintu biba biri très important mu buzima bw'iwacu ayandi ma investissement mugabo pour vous dire yuko inzu rero c'est pas une source de revenus comme telle ni ishobora kuba liability utaravye neza utagize ama strategy ameze neza kugira ushobore kumenya ngene uvyifatamo inzu ishobora kuba ari nk'umuzigo witeje urumva urashobora kwiteza umuzigo kubera waguze inzu parce que c'est beaucoup plus harimo ama cost menshi harimo amahera menshi utegeza kudepansa alors abahinga rero bazi mu bya finance bagura inzu commerciale zo kudandaza inzu zo kudandarizamwo bahagura inzu zo gukotesha hama wanashima aho baba ukaba ufise akantu kagukwiye t'as pas besoin de kintu gigantesque et tout ça donc nivyo rero tuje kubabwira ntibazogira abantu babihutisha cyangwa babahenda ngo bikiye oya ikintu cyose ni course yiwawe amafamiye menshi surtout novuga nk'amafamiye y'abayimmigrants ari beaucoup plus attaché yo ku bintu byo kugura amazu urafise inzu nakarafise inzu nakarafise inzu nakarafise inzu mais c'est pas ça yaba muzi ce qui peut générer de l'argent c'est pas une maison générer de l'argent c'est pas une maison parce que inzu irakuta cher inzu ikuzanira amahera mu gihe waguze inzu commerciale inzu d'investissement inzu yo gukotesha niho ikuzanira amafaranga sino ari inzu yo kubamo gusa n'umuryango wawe ça va te coûter beaucoup plus cher nico gituma utona kwikoroga cyane gose ngo ugende extra gigantesque parce que à la fin de la journée c'est toi qui vas payer cher usange niyo nzu waguze ntuyibamwo ahubwo guma wiruka ukora kugira ushobore kuriha iyo nzu ubamo mugabo ico Istafree iza kuba conseiller uno munsi parce que twe tubabwiza ukuri kugira tubahereze information tubugurure amaso ico Istafree iza kuba conseiller uno munsi ni ku strategizing gufata des stratégies zibafasha mukagura inzu genera ama revenu ukagura inzu yo kudandarizamwo commercial i place stratégique commercial amakondo yo gukotesha acankwe appartement nini yo gukotesha ishobora kugenera des revenus à la fin de l'année ikiriha ikariha ama taxe municipale et tout consort hama ivyo umaze kubigira niho wowe ucukura revenu yo kugura inzu yiwawe ugasanga zanzu ya investissement waguze nizo ziriha nahuba ugasanga ubayeho par free iyo niyo strategie Istafree je kuba conseiller kandi murabishoboye murashobora no kubikorera ko twese hamwe turashobora no kubikora kandi tugateza imbere imiryango yacu naho tuva voilà nivyo rero no mustuje kubabwira ntituza kubarambira cyane gose ufise ikibazo murashobora kutwakura cyangwa mukatwandikira parce que turashira site web ngahanye kuri Istafree turafise abantu benshi badukurikira 86% abantu badukurikira ntibaragira s'abonner il faut s'abonner kugira tubandanye tubahereza les informations mukeneye merci beaucoup tout le monde je vais vous montrer ahondi uno munsi c'est vraiment très 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 joli aujourd'hui donc je vais vous montrer vous voyez la nature de Montebello
n'ahantu ushobora kuza ugafatira umuyaga ukaryoherwa, ivyiyumvira bigasubira ku gihe. Abantu baraza kuhagirira vacances bakagura nk'iki kizu. Urabona par exemple nk'ibintu nariko ndababwira vyo kugura inzu, nk'abazungu par exemple arashobora kugenda iki kiduga mubona iki inye kirashobora kugurwa nka $100,000 canke $90,000. Umuzungu akaca agenda akacagurisha inzu yiwe yose, akacagura iki kiduga ca $100,000 canke n'ubwato, akagura ubwato akabushira ngaha anye mu mazi, n'ubundi bwato bwa $100,000 akaca yibera hanyene ku mazi. Urumva akaca aba ngaha ku mazi, akaca yibera no ngaha muri iki kiduga. Qu'est-ce que c'est combien vyamukuse? $200,000 maximum. Uca usanga par mois ariha nka maximum $700 par mois y'ibi bintu. Ico kiduga ciwe abamwo ni nk'inzu n'ubwato yiberamo ngaha anye anye ku mazi, ugasanga ubwato yiberamo buri ngaha. Donc voilà, hariya anye nk'ubu ndaberetse nk'ubwato, urashobora kubona hariya anye ko hari ubwato par exemple. Voilà, ugasanga yaguze ubwo bwato bw'ibihumbi $100 vy'amadolari, aca yigurira n'iki kiduga kiri ngaha. Ku bindi bihumbi $100 vy'amadolari afise mortgage ya $200,000. Ese fini nuvuga ayandi mafaranga yose aba afise aca yinvestisa, aca akoresha investissement, nta kindi, nta mataxe municipale, nta mataxe scolaire, nta kindi. Agira amadepense z'iyi nzu yiwe. Inzu yiwe usanga ari nk'iyi. Iyi niyo aba ari inzu yiwe. Hariho n'abandi baba bafise nk'aka dufate, ugasanga niyo nzu yabo, ils essaient de minimiser les dépenses bashira ku mazu. Urumva ivyo rero bamaze kubigira gutyo, uca usanga non seulement bagabanije amadepense, mais bagabanije na zia dépenses zindi extra, nk'amataxe municipale, amataxe de bienvenue, amataxe scolaire, et puis ugasanga birabaye neza. Ayandi mafaranga yose revenu baba bafise, ils investi, baca bagira ama investissement stratégique atuma ahubwo batungwa gusumba, canke bakagura n'amakondo. Amakondo abatuma bakotesha bakaronka amafaranga menshi yandi. Donc il faut savoir comment wiyumvira ngene ushobora kuvyaza umusaruro ibintu vyose uba ufise, canke amareveni yawe yose uba ufise. Voilà, nivyo Istafi yashaka kubapartaja, ikabereka n'ingene ibintu vyifashe ngaha anye ngaha muri Canada. Surtout jewe ndi ngaha muri Canada, mugabo originellement mva mu Burundi. Nico gituma uno musi navuze mu Kirundi kugira ntagetinge abantu biwacu, ndababwire exactement ce qu'il faut faire et comment le faire, hama tubandanye twiyumvira ibindi bintu birenze birebire, ntituguma aho turi comme ça. Nico gituma rero ndabazana ahantu nk'aha, nkabakebura ubwenge, tugapartager des informations, mbese tukanayaga. Ari ikindi kintu wowe uzi ntazi, tu peux me partager, canke urashobora kunkontakta, tukungurana ubwenge canke tukabafasha. Mugabo ico tuzi coco nuko Istafi ifasha abantu benshi kandi yungura ubwenge abantu benshi, harimwo n'abagura amazu, harimwo n'abakora muri technologie, muri finance, bose tuba turi ngaha kugira tubafashe. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Aha anye niho video yacu igarukiye y'uno munsi.
kuri aka kazuba keza, aha hantu heza niho tuza kugarukiriza iyi video ya Easter Free. Tukazoba dusubira, utaragira s'abonner cyangwa subscribe, tuzosubira uwundi munsi. Merci beaucoup, bye now.